Itanguriro 18 umurongo w'10 haravuga ngo Uhoraho aramubwira ati umwaka ugeze aho ugeze sinzobura kugaruka iwawe Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo, kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima aravuga ati ko maze gusaza noba nkigomba umugabo kandi umwami wanje akaba ashaje. Yesu ashimwe. Haleluya. Ukuntu Imana yigenga muri aya makuru yo kwa Sara. Sara usomye aya majambo cyane cyane umurongo nashimangiyeko wa 12, Sara atwengeye mu mutima nukuvuga yabwiwe ibintu atari yiteze, yumvise ibintu bimutangaje atari yiteze. Mu yandi majambo nagiye gutahura yuko Sara navyo yari yarasengeye, navyo yari ko arasengera, byari ibintu bahevye, ivyo kuvyara bari barabihevye. Bene umugabo wiwe Aburahamu barabihevye kuko babona bashaje. Yabivuze neza, nta mugabo noba ngishaka, umwami wanje arashaje, tugeze mu zabukuru, numva sinoba nkivyara. Biramutwenza nyene, biramutwenza. Navyo bari barasengeye. Aha ndiko ndaza nshaka kuvuga gusenga muri aba bose nza kuvuga, navyo bari barasengeye. Ariko Imana iraza mu gihe igomba. Usomye mu gice cya 22, Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze kandi amugirira nk'uko yamubariye. Muriko muravyumva? Sara asaminda avyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe mu gihe cyashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Abariho avyara umwana w'umuhungu. Yesu ashimwe. Wa mwana batariko barasengera, wa mwana ivyo bari barahevye atavyo biyumvira. Ari naco cyatangaje Sara, jewe ko tugeze mu zabukuru numva umengo nivyo babigikunda bigishoboka. Ariko igihe Imana yashinze kigeze, Sara aravyara umwana w'umuhungu baca bamwita Isaka. Ahashaka kuvuga iki? Imana irigenga kubera iki? Irashobora kukugendera ikagukorera ikintu utari kurasengera. Muriko muranyumva? Ikagukorera ikintu wahevye utaniyumvira ko coba mu buzima bwawe, ko cokore kubugira. Kandi Imana igihe isaha yashinze igeze ikazi kabikora, kubera atawija mu matwi, kubera atawuvuga ati nta soni. Aho wohaye umwana abantu bakiri bato, uhengere Aburahamu ashaje na Sara bashaje, ubaha umwana kube nawe ushobora kuyija mu matwi ngo ayibuze. Igihe Imana yashinze kigeze bararonse umwana. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka ngende kugira kabiri yitwa Hana. Aha mu gitabo cya mbere cya Samweli, Hana nawe usomye ku murongo w'10 haravuga ngo maze Hana asenga Imana afise intuntu arira cyane, asezerana isezerano atiwe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje incoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha Uhoraho abo wawe kuzorinda apfa, kandi nta rwembe ruzomugera ku mutwe. Jewe nca mbona nyene yari karabivuga babaye arira nyene amerewe nabi. Uyu nawe n'umugore agira kabiri atwereka ko Imana yigenga. Uyu nawe Hana aho yigengera hambere, Bibiliya atubwira yuko Erukana n'uyu Hana bari bubatse kandi niwe mugore yakundwa. Penina siko yakundwa cyane, ariko niwe yaciye avyara abana benshi. Hana nawe Imana imuzibinda irigenga ko akundwa, niwe yari kuvyara abana benshi. Ariko siko vyagenze, abana benshi baciye bavyara udakundwa. Kubera Imana irigenga, itanga iwe ishaka, ikamuha ivyo ishaka mu gihe ibishakira. Aho ni Imana yigengera. Hana agira umubabaro
kubera uno mugore yarabonye ati burya hana Imana irigenga, yaba itigenga wewe erukana ngira yohavuye areka no kundarira akararira wewe kuko ni wakunda cyane, ariko kubera Imana yigenga ni jewe yahaye abana, wewe tugenda gutanga ibimazi, wewe ugahabwa imitigira ibiri, nanje nkahabwa umwe, ariko ni jewe mfise abana kubera Imana irigenga. Hana rero Penina akaguma amucokora, amufatiye umwana nyene amucokora, bituma Hana ababara cyane, agira umubabaro. Umugabo akarushiriza kumukunda, ariko nubwo yamukunda Imana yigenga itarugurura imiryango, ntibyakunda ko Hana ashobora kugira umwana. Nubwo yamukunda akamuha imitigira ibiri, abwinje nibaza ko yanamurarira kenshi vrema kubera yamukunda, ariko naho yamurariye kenshi simukurarirwa kenshi, biva kuko Imana ikora mu gihe yashinze kigeze. Haleluya. Hana rero bagiye gutanga ishikanwa, hano bahejeje nyene bahejeje kurya no kunywa. Bibiliya iratubwira yuko Hana yaciye aja mu rusengero mu gafuruka nyene, aragenda arasenga, arashira isezerano imbere y'Imana, aravuga ati uhoraho nyene ingabo, ni waraba umubabaro wanje. Bisigura ngo Hana yari afise umubabaro contrairement na Sara nta mubabaro, navyo yaranezwe, ivyo kuvyara navyo yararimwo. Urumva ko bitandukanye. Hana we yari afise agahinda, afise umubabaro uri mu kumwica, ngo arasenga aravuga ati uhoraho ni waraba uyu mubabaro mfise, ukanyibuka. Turi mu kwezi ko kwibukwa, hagati aho turi mu kwezi ko kwibukwa, ukanyibuka ukanabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha abo wawe, kandi azoca umunaziri, azoca uwawe w'umunaziri, nta n'ugwembere uzomukora ku mutwe, nzoba ndamukweguriye. Haleluya. Hanyuma nyene arashira isezerano imbere y'Imana. Eri niwe yamubonye, aravuga ati uyu mugore yaborewe, ngira yenyoye ibiboreza, baje gutanga ibimaza ngo ibiboreza. Ariko Hana aramubwira ko ataborewe, aramubwira ko umwanya wose yabomboranya amanwa ari umubabaro wari wuzuye mu mutima. Amusobanuriye ivyo ari byo, Eri aratahura, aca aramubwira ati, aramwatura kumugisha. Haleluya. Nagiye gutahura ahantu kuno umugisha w'abahereza ukora, birakora abasha, birakora. Era amaze kubitahura neza, asanga Hanasa umunyabyaha, aramuhezagira, aravuga ngo uhora haguhe ivyo wasavye. Hana aritahira, umugabo aramurarira uko Eri yakabivuze, aca arasaminda. Igihe Imana yashinze kigeze, arasaminda. Hanyuma amezi 9 aheze aravyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Aha rero nagomba kubabwira yuko Hana we yahawe, yaranishe, yarariza, afise umubabaro, yagiye kuronka agahinda kari mu kumwica. Imana irigenga. Umugore agira gatatu ni Elizabeti. Elizabeti usomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, Elizabeti nawe nyene yari umugore agororotse n'umugabo wiwe, bakaba bagororotse batunganye. Nukuri ngo ntibagawa, bari babayeho bagororotse batagawa. Nako ugace kwa karongo hari Imana iraha abagawa, kuko burya Penina yaragawa. Burya bijya bintu yakorera Hana cyari icyaha, amucokora, amutuga ko atagira umwana, ababaza umutima wiwe, icyo ni cyari icyaha gahemu. Ariko akaguma avyara, akaguma asubira yavyara, amurariye rimwe agaca avyara. Ngira umwana ntiyarinda kumara n'amezi 2, yamurarira agaca avyara, yamurarira agaca avyara, mugabo atari katunganye gose. Ariko Erukana na Elizabeth bose hamwe bari batunganye, bagororotse, batagawa, ariko nibagira umwana. Kandi nabo nyene bari barasenze, bamaze gusenga barasenga nyene baguma ngaho.
bamaze kuguma ngaho umunsi umwe igihe Imana yashinze kigeze, ya Mana yigenga, Imana iramugendera. Zakariya Imana iramugendera, imaze kumugendera ari mu gikorwa cy'ubuherezi, iramugendera iramubwira ati bya bindi burya wasaba, bimwe mwasaba, bimwe mwasengera, burya naravyumvise. Aha rero nagarutse kwibaza, hamwe nibaza narigeze gusoma, hamwe wicara uri kuriyumvira, nibaza ngira hamwe yari karahereza yaribukije Imana, arayibwira ati Mana mugabo naho naje guhereza urazi ko batwara ni by'abandi ari byo bagenda kubwira Imana, nanje unyibuke wibuke ko twagusabye umwana. Ahandi naho nsoma nkasanga yibukiwe hariya mu gikorwa cyo guhereza, nkaca nsanga iyo turiko turakorera Imana turasenga, Imana ikaza kutwibuka igihe gikwiye kigeze. Haleluya! Nimba warasenze ukabugororotse ukabutunganye, ntucike intege, Imana izokwibuka isaha yashinze igeze, umunsi yashinze igeze, itariki yashinze igeze, n'umwaka yashinze bigeze. Irigenga, nuyihutisha. Imana nasanze nituyikanga ngo turiko turaboyoka, hana umubabaro yari yawugize kuva kera, ariko ntibyayikanze, yarindiriye isaha yategetse igeze, igihe yashinze kigeze. Yesu ashimwe. Hanyuma Elizabeth nawe aribukwa, hibuka umugabo wiwe ariko arahereza. Hanyuma Zakariya ntiyanavyemera. Mushima rero ahantu nagarukiye nkavuga yuko bishoboka ko atabisabiye muri kiya gikorwa cy'ubuherezi, nukubera atanavyemeye, kuko yabaye ari karabisaba uwo mwanya yari kuvuga ati yo Imana yumvise kumbi ibyo nayisabye. Ariko seke bari barasenze, Zakariya yaravyibagiye, hamaze yumva ariko arakora igikorwa cy'ubuherezi ati burya bimwe mwasaba naravyumvise, umugore wawe azosama inda avyara umwana w'umuhungu, muzoce mumwita Yohana. Aca aravuga ati ibyo byoshoboka bite? Byoshoboka bite ko tugeze mu zabukuru? Ko tugeze mu zabukuru, jewe ndashaje, umugore wanje arashaje, wumva byoshoboka? Aca aragobwa ururimi. Imana irigenga pe, Imana irigenga. Ikimugoba ururimi niyongera muyandi, uri umuherezi muzima atwara imitwaro y'abandi. Hanyuma ngira ndakubwira ngo uzovyara umwana w'umuhungu, utangure kumbwira ngo ntibishoboka. None muyandi majambo yari karamwereka mukubise inkoni, amubwira none iyo mitwaro y'abandi wazanye nawe utizeye ni gute? Acaragobwa ururimi mpaka wa mwana w'umuhungu hageze ko bamwita izina, bariko barazazanirwa babaza nyina tumwite nde, nyina ati tumwite Yohana. Teka nta mwana yitwa Yohana mu muryango, nta urimwe yitwa Yohana. Imana ibonye ati bagomba umugambi wanje, intumbero mfise, bagomba ikiramugobora ururimi ubwo nyene. Haleluya! Amaze kugoboka ururimi aca aravuga ngo umwana niyitwe Yohana. Bose bafyura amaso batangaye ukuntu Yohana avuze, aje kuvuga izina ry'umwana, kandi niwe yategezwa kuvuga ukuri kuko niwe yari yarabihawe. Haleluya! Uyu mugore agira gatatu rero murumvise uko vyagenze, nawe yarashaje ageze mu zabukuru, nawe nyene yari yarasenze, yari yaravyibagiye. Bari bagororotse batunganye kabisa, ata na Bibiliya irinzi bicako akarongo, nukuvuga ngo nta mugayo wari ubariko. Imana navuze ngo Imana igize gute? Uwanyuma duce dusenga ni uyu Mariya nawe ushima Imana yigenga. Imana yarafashe mu gihe hariho abandi bamama b'ingumba bakeneye abana, notama harimwo na Elizabeth yarakeneye umwana, n'abandi bari bahari kuko usanga mu gihugu bahari batandukanye. Ikirafata itora inkumi abariha umwana. Iyaba Imana itigenga, nukuri iyi nkumi hoho baba barayiteye amabuye,
niko vyari biri, barabatera amabuye bakabaterera nasanze abisirayeli bari bafise umugenzo nk'uw'abarundi, kubera no mu Burundi hariho urusumanyenzi rwari hariya ibanga, bambwiye ngo urwo runogo rwari ibanga. Ni ukuvuga uwutwaye inda ari mu Kirundo baramuzana bakamukororera muri urwo runogo, uwutwaye inda ari hariya i Bururi baramuzana mu rusumanyenzi rwari ibanga, bose rwari rwimbiwe. Ico ni ukuvuga urunogo rurerure cyane rwimbiwe gutabwamwo abakobwa batwaye inda batagira abagabo. Emwe nuko barufuriye, erega ngira kera baratinya gutwara inda kubera urwo runogo, ngira bararufuriye rero bica biba umwidegemvyo wo gutwara inda. Rero Imana irazitoranya inkumi, iyiha inda mu buryo bwa mpwemu yera, atwara inda mu buryo bwa mpwemu yera. Hanyuma inda yitwaye, Imana kubera yigengira bikora mu buryo bwose. Mariya ntawamukozeko, n'umugabo wiwe Yosefu yagomba kumubengera mu misho ntiyabishoboye, ntivyakunze, yaciye agenderegwa. Imana iramubwira ngo Yosefu, uyu mugore wawe atwaye inda ya mpwemu yera, mutware, utegerezwa kumutwara, atwaye inda ya mpwemu yera. Yosefu biramunanira kumwanka. Imana irigenga, yagutegetse oya ntusubizayo, iramutegeka araba umugabo, araba se w'umwana atavyaye. Yosefu akemanga ngo niwe se wa Yesu kandi atari se, aramuzegembana, arahunga, aja za Egiputa, aja hehe, kandi abinezererewe kubera Imana yigenga yamutegetse. Haleluya. Mariya rero yaronse inda ya mpwemu yera, atigeze asenga, ntavyo yari no gusengera, yari inkumi. Shaka kuvuga iki nsozera, Imana yacu irigenga pe, ishobora kukwishura wasenze, mbere bikanyaruka. Hano uko ntabazaniye abandi basenze bagaca bishuga ubwo nyene, ishobora kukwishura usenze akanya gato, hanyuma Imana igaca yumva ikabikora. Ishobora kukwishura waboroze nka Hana, ukaboroga agahinda kari mu kukwica. Ishobora kukwishura umutwaro wahevye kera, utanakivyiyumvira, bitakiri no mu vyiyumvira, ubona umengo ntivyonashoboka, ariko igihe yashinze kigeze Imana ikabikora. Imana ishobora kukwishura utigeze ico kintu utanaciyumvira, ukazubona ico bita surprise iraje, ariyo yiyi yo kwa Mariya. Aba bagore bane rero jewe banyigishije sovereignty y'Imana, banyigishije ukuntu Imana yigenga, ishobora kwishura, ishobora gukora ibintu bitanashoboka bigashoboka, ishobora kwishura umuntu ivyo yasavye yamaze kwibagira, ishobora gukorera ibintu umuntu atashaka, utashaka hewe, utashaka Imana ikabikora. Ntiwankega, Mariya vyaranse ko yikunkumura iyinda, vyaranse ko yikunkumura, kandi ntiyari no kuyikorora, yari yamaze kwemera ngo ubugombe bw'Imana bube, kandi Imana kubera yari yavuze byategerezwa kugenda uko. Imana rero irigenga. Wewe uri kurasenga rero, hari igihe uzosenga ukagira umutwaro ukunihisha, vraiment ntuzucike inteko, uzoce wibuka Hana ko yasenze afise umubabaro, afise intuntu, hanyuma akaza kwishugwa igihe gikwiye kigeze. Ukaba ubona ufise umutwaro umaze imyaka miremire, navyo birashoboka, ukaba simvuze ko ushaje wewe, ariko uwo mutwaro akaba ari ushaje, umutwaro ugeze mu zabukuru, ubona umenga ibi bintu nivyo babigikoreka. Nagira ndakubwire ngo ni wihebure. Imana yakoreye Hana atabiziga, yarabihevye, yarabifuse mu mutwe no mu bwenge no mu vyiyumviro, ishobora kuza ikabikora ugatangara. Haleluya, haleluya. Eka niwitege na surprise, niwitege na surprise y'Imana, ibintu Imana igiye gukora utasavye, kandi bizotangaza abantu, nawe wenyene ugatangara, n'abavyumvise bagatangara, mbere bakabivuga no mu kibanza cawe. Haleluya. Wamuhisenga, uyisenga atabwoba. Nimba ufise ivyatevye, nugira ubwoba, irigenga, nawe uzoja mu matwi ngo ayibuze kubikora ngo nivyazamana. Oyayi, irigenga.
nawe uzoyibuza kuguha agasurprise, nawe uzoyija mu matwi ngo ikubuze kwishura wa mutwaro umaze iminsi, nawe uzoyibuza, nawe uzoyibuza, nawe uzoyibuza, nawe uzoyosha niyosheka. Haleluya, haleluya. Ibasha gukora ibiruta cyane, ibasha gukora ibiruta cyane, ibasha gukora ibihambaye cyane kuruta uko tuvyibaza kubera irigenga. Haleluya.